Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira kaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi tukahera ku ngingo nkuru ziyagize. Ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Afrika y'Epfo buramenyesha ko abarundi 9 bamaze gufungirwa muri ico gihugu kuva mu kwezi kwa gatanu no mwaka, ahanini ngo bazira ko baba muri ico gihugu batabirekuriwe n'amategeko. Ukwezi kw'icumi ni ukwezi kwahariwe indwara ya kanseri y'ibere. Umukenyezi wese rero arasabwa kuza arisuzuma buri kwezi ko yoba afise bimwe mu bimenyetso vya kanseri y'ibere mu kwikora kw'ibere kugira bumvirize ko ata kintu kitamenyerewe kirimwo. Murakurikira murano makuru muganga Tania Gahama Ineza mukanya ni Donito. Dasubiye kubaramutsa abashinga mateka barasaba ko ubushikiranganji bujejwe gutuma tumanako amakuru bwokora icigwa cerekana ko iminara y'amashirahamwe ajejwe gutuma tumanako n'ubuhinga bwayo ataco vyonona ku magara y'abantu. Bihweza integuro y'itegeko rishinga igitabo c'amategeko agenga ivyo gutuma tumanako mu buhinga bwa none n'amaposita ku munsi wa kane, hari abashinga amateka berekanye amakenga bafise kukubona hari imwe mu minara yegeranye n'imihana y'abantu. Umushikiranganji akaba yamenyesheje ko hari ivyigwa bitegekanijwe mu bushikiranganji arongoye. N'inkuru tubaza Placide niyo mwongere. Bishoboka ko vyoba bishingagiye hariya atangaruka bishobora kujya ku buzima bw'abantu, abana cane. Bamwe muri abo bashinga amateka bafatira kukungena amwe mu mashirahamwe yo gutuma tumanako amakuru yemera imbere yo gushinga ivyuma vyabo gukurikiza amategeko agenga ibidukikije, ngo ariko ugasanga ntiyabikoze nk'uko bisigurwa n'umushinga amateka Simo Bizimungu. Turabona hatari hake mu bintu by'amashirahamwe les industries aho bakwereka ko bagiye gukurikiza l'étude d'impact environnemental, mugabo waje kurita ugasanga ivyo bafise mu bitabo ntaco bisa bisana. Kuba rero ivyo vyigwa umunsi mutwishura ko bitarakorwa mu nkundire bwenya kwa mushikiranganje kwa gusamara mushikiranganje mujere kuko turiko turasamara ku magara y'abarundi tutazi ejo ivyo iyi minara izohava izana kubizanye n'ubuzima bwabo. Aya makenga arashikirwa kandi n'umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe akabona ko ivyo vyuma bitobura kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu kuko ahenshi gusanga vyegeranye n'imihana y'abantu. Nukuzora abantu b'abahinga bajana ivyuma bapime d'abord le champ électromagnétique bijya bintu bitegaja bace baraba ku magara y'abantu. Abo bantu baba bari muri yo champ électromagnétique iva kuri birya vyuma nta ngaruka bibatera kuko bijya bintu bishoboka ko vyoba bishingagiye hariya atangaruka bishobora kujya ku buzima bw'abantu, abana cane. Hagati aho umushinga amateka Anise Ndayizeye we agira amakenga kuvyo yita ibiti bishingwa n'ishirahamwe Limitel, akabona ko uko bigiye birahenuka bishobora kugira ingaruka mbi ku bidukikije. Urabona Limitel yashingagiye ubuti bwinshi mu gihugu cisha ko insinga kandi bugenda burabura buhenagurika bashaha ibindi, mugona ko ivyo bishobora guhungabanya amashamba. None nta bundi buryo buhari bushobora gukoresha budashobora guhungabanya ibidukikije. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutuma tumanako amakuru nabo nyene abona ko ivyo vyigwa bikenewe, akagira ko yemera ko bigiye gukorwa. Gushika hari ivyisungwa kugira ngo antenne ishobore gushingwa distance yihe hoteli yihe kugira ngo bashobore kurasura yuko abantu baba bari muri ako gace atangorane bashobora guhura nazo, ariko ivyo vyigwa tuzobikora kuko bisanzwe biri na prevu. Abashinga amateka bakaba bari biyebukije umushikiranganje ko ico kibazo cari cigeze kwigwa n'inama nshinga amateka kugira ngo ivyo vyigwa bikogwe, ariko ngo nta cakozwe. Akoze Placide niyo mwongere. Umukenyezi wese arasabwa kwisuzuma buri kwezi ko yoba afise bimwe mu bimenyetso vya kanseri y'ibere mu kwikorakora kw'ibere kugira bumvirize ko ata kintu kidasanzwe kirimwo. Muganga Tania Gahama Ineza avuga ko ari vyiza ko bikorwa
imisi 3 canke 4 inyuma y'ubutinyanka. Ikindi cokorwa ngo ni radiyo y'ibere buri mwaka, ni mu gihe ukwezi kw'icumi ari ukwezi kwahariwe indwara ya kanseri y'ibere. Ibimenyetso 12 bitandukanye byaba ari guhinduka by'urukoba, ikivyimba, ugutibira canke imisiranda, kumagana imoko, gutibira imoko, ibere rihindura ibara rigashuha rikababara, guhindura iforoma canke ubunini, amazi hakaza amazi. Ivy'inyifato, imibereho n'imibano. Amazi canke amaraso yisesa, ibere ryagize urukuba nk'umucungwe, ibere ryazanye ibikomere canke ikivyimba c'indani. Bino bimenyetso vyose zirashobora kuba ari impinduka zimwe zisanzwe. Ndazi nk'akarorero, kandi ibere nicemo nkuguru, nicemo ikindi gihimba cose cyo mubiri gigwara. Urashobora gutwara nk'igihute cyo kwibere, hakaza ibikomere, mwico gihe ntugwaye kansere, ugwaye igihute. Rero nico cyuma tuvuga tuti nimba hari ico wiketse, impinduka zimwe n'izisanzwe, ariko kugubukare bwa kanseri bigumye uko banguka uvyiganire umuganga. Rero bino bimenyetso bishaka kuza kuri kanseri kiri ntoya canke kanseri yamaze gushika kure. Icambere no kuyimenya kare. Ikuyimenya kare rero ni bino bimenyetso no kubirondera, nukuzura urabirondera ukaraba ko ivyo ubona ivyo twita kuzura isuzuma wenyene. Mugabo ntushobora kwisuzuma umva buri mu gatondo canke buri munsi, hariho ikiringo ciza cyo kwisuzuma. Ico naco ni ikihe? Ku bantu babona amaraso, kwa kenza babona amaraso uhengera haheze imisi 3 canke 4 uvuye mu maraso. Kubera iki? Kubera kenshi iyo umukenzi ari mu gasamu canke iyo gira abona amaraso usanga amabere ababara. Nkama mu kwisuzuma uhengera uri wenyene, ukagenda nko ku gitanda ukagarama, utambaye atakinamwe wambaye kugira ibere riheze rifyate, ushobore kuryumva neza. Hama waheza kwiyumviriza, ugaheza kunama uraba imbere, naho amabere araheza akamera nk'ayakoroka, naho nashaka kwiyumviriza neza. Ugaheza ukiraba, urisuzuma ariko ukaraba n'amaso yawe, ukaraba ko atakina kimwe, ukiyumviriza n'intoke ukaraba ko atakimenyetso na kimwe gihari, kandi ugaheza ukaraba ko atakina kimwe cahindutse. Ariko ku bantu batabona amaraso, ni ukuvuga abagabo, abakenyezi baciye, canke uri ku buryo bugutuma utabona amaraso, canke wibungenze, canke wonsa, impamvu yari yose yo gutuma utabona amaraso, hitamo itariki imwe mu kwezi utazokwigera wibagira. Ica kabiri ushobora gukora, hariho igipimo bita mamografi, ni ukuvuga iradiyo y'ibere. Barafata ibere bakarifotora kugira bere ko atakintu na kimwe kitameze neza indani. Ico gipimo rero mugabo, ikibazo cacu nuko iyo bagikoreye abakinzi bakiri batoya, ko baba bagifise amabere agifise ngerecho mvuga ngira ibinure vyinshi, kenshi usanga atashusho nziza iza. Nta shusho iza ituma ngo hari akantu kari indani ngo bakabone. Nico gituma ico gipimo candikirwa abakenyezi bafite imyaka 50 kuduga. Hari ibimenyetso 12. Tugume muri ico gisata c'amagara y'abantu tubamenyesha ko ngo amategeko y'u Burundi atarashinga imizi mu gukingira abagendana indwara zo mu mutwe. Bivugwa n'umukuru w'ishirahamwe rikurikiranira hafi ivy'inyifato n'imibereho, psychologue sans vacances, hari mu kiganiro catunganijwe muri nondwi yahariwe amagara yo mu mutwe. Alain Joseph Atungimana icashima ariko nuko muri kino gihe hari gitabo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukorera ko mu kwitaho abagendana indwara zo mu mutwe. Nk'abahinga bize ivy'inyifato, imibereho n'imibano, turagerageza kwegera ubushikiranganji tukabafasha, haba mu nteguro z'ibitabo ngenderwako, haba mu nyigisho zitegurirwa abategerezwa kuvura muri ico gisata, nk'abaganga, abaforoma, abaremesha kiyago, kugira ngo baronke ubumenyi bubereye bushobora gutuma bashobora gufasha abantu, haba mu gukinga canke mu kuvura abagendana izo ndwara zo mu mutwe. Hanyuma kandi tukitaho amagara y'abakenyezi n'abana. Na rero tugeruka tukaja mu muryango, tukagira ibikorwa remezo
shingiro ry'umuryango kugira ngo duteze imbere indero nziza, indero runtu mu muryango. Umwana aronka havukire hameze neza. Duhera ku bakiri bato, mbega ni gute yoja kwitegurira urugo ni iki? Hanyuma niyamara gushika mu rugo, mbega ni ryari yo kuyumvira kuronka ikibondo. Ubwo baravyumvikana ko ari babiri, mbega ico kibondo bazokirera gute? Kuko kenshi usanga abantu bagize ubugeni batiteguye, bakaronka ikibondo batiteguye, abana bagaca bakurana ibikomere seseza mutima byo mu bwana, bakabura urukundo nshika mutima kivyeyi, bigatuma ivyo bikomere bibaherekeza. Uno mwana yarezwe mu bikomere, akacaja kubakana ibikomere, akaca birerana abana biwe, gutyo ugasanga n'uruhererekane mu muryango. Uyu munsi urugero tugeze ko turarushima. Aho twari turi inyuma y'imyaka 4 siho turi uno munsi. Kuva mu 2019 habayeho igitabo gifasha abashira mu ngiro kwegereza ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe abene gihugu. Intégration de la santé mentale dans le système sanitaire. Harabayeho guhugura abaganga kugira ngo imbere yuko turonka abahinga babinonosoye benshi, abahari babe barafasha, babe barasahiriza. Tusozerere ano makuru mu gihugu ca Afrika y'Epfo, havugwa abarundi 9 bamaze gufatwa barafungwa kuva mu kwezi kwa gatanu uno mwaka. Userukira Uburundi muri ico gihugu akamenyesha ko hanini biva ko abo bantu bahaba batabifitiye uburenganzira. Ambassadeur Alexis Bukuru yibutsa abarundi nako ko bitoroshe kuba mu kindi gihugu atampapuro ubifitiye. Icamenyesha mu buserukizi ngo barasaba ko abo bantu bafashwe barekugwa. Abamaze gufungwa bose hamwe bashika 9. Hariho 4 mw'ipirizo ryahitwa Benoni Johannesburg, hariho undi yapfungiwe kuri aeroporo ya Orutambo muri Johannesburg nyene, hagaca haba rero n'abandi 4 bafungiwe mu kindi gisagara ca Durban citwa Pietermaritzburg. Abo bantu rero si bake kuko ntavyo twari tumenyereye, ari naco gituma twaciye dutera ako kamo. Abo kandi n'abantu twovuga ko tuzi, bishoboka ko hashobora kuba hariho abandi tutazi. Mu bisanzwe Afrika y'Epfo ivuga yuko ifise abantu benshi cane b'abanyamahanga batagira ibibaranga, badafise uruhusha rwo kuhaba. Ubu rero bakaba bavuga bati nibatahe haza bafise impapuro. Nuko rero iyo niyo mvo nyamukuru, bigaca bituma rero n'abarundi badafise impapuro zibaha uruhusha rwo kuba ngaha muri iki gihugu, naho boba bafise impapuro tubaha muri ambasade, usanga bafashwe ku kibuga c'indege bagaca babohwa. Kandi ubu rero babishiramo inguvu cane ngo kugira ngo n'abandi ntibasubire kugira agatima ko kuza. Iyo tumaze kumva abashikiwe n'ivyo vyago, turabanza tukamenya neza na neza idonido ukuntu bimeze, tugaca dusaba inzego zibijejwe ko zogerageza bakoroherezwa na mwanya. Harihimiriza ryuko abari muri iki gihugu batagira impapuro zibaranga botaha. Mu bisanzwe bahora baca babikora, mugabo muri iyi minsi, muri aya mezi, naho bafise izo mpapuro baca bababoha. Muri ico gihe turavugana ibikenerwa, kenshi usanga bavuga bati uwo muntu ko ategerezwa kuja imbere y'ubutungane, igikorwa nuko baca barondera umushingwamanza. Muri ico gihe rero turaheza tugaca turondera abazinanye n'imiryango y'uwo muntu, bagaheza rero bakarondera umushingwamanza kugira ngo aheze ababuranire. Tukaheza tugasaba tuti ko muri ico gihe bidakunze ko mumurekura, basi mugira ikiringo ca hafi hanyuma urubanza ruhere. Muri abo rero hariho abashika 3 bashoboye kurekurwa, ubu bakaba baratashe. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyagarukiriza. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.